Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho misi yose kuri imbonesha kure. Turabaramutsa kandi turabahaye ikaze mwe banywanyi mudukurikiye muri mu Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye bihana imbibe n'u Burundi, bari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Turazi ko mubandanya kubana natwe mu vyo dushikiriza, tubategurira inkuru zivugwa muri politike, mugateka kazina muntu mu butungane, mu kibano, mu migenere y'u Burundi n'amakungu, inkuru zivuga mu bimenyesha makuru no kumbuga ngurukana bumenyi, ibikorwa n'abategetsi hamwe n'ibitangazwa nabo, ari ingingo n'abatangazo babigenewe abarundi bose. Hari byinshi rero tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu bice bitandukanye no mu nzego z'u Burundi, tibagiye kandi n'ayandi makuru agaruka kuri kahise ku Burundi. Muri mwanya rero tugiye kubageza ko inkuru idasanzwe twabateguriye. Reka tuyitangure gutya. N'abantu babiri bahoze bubakanye, umwe wese muri bo yarabaye umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, no kuvuga umugabo n'umukenyezi wiwe. Bose rero barajejwe ayo mabanga muri leta zitandukanye. Ese abo ni bande? Tudafite kubishura ni Jean Marie Ngendahayo na Antoinette Batumubwira. Jean Marie Ngendahayo yabaye umushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu kuva ku wa 11 Ruhuhuma 1994 gushika muri Ruheshi mu 1995. Ari Antoinette Batumubwira yabaye umushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu kuva kuwa 30 Myandagaro 2005 gushika kuwa 2 Rusama 2009. Jean Marie Ngendahayo yari yubakanye na Antoinette Batumubwira gushika muri 2007. Gutyo nibo mugabo n'umukenyezi we vyashitse bagakuranwa mu bihe bidafatanya, ariko ku mabanga yo kurongora ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Antoinette Batumubwira ni nawe umukenyezi we nyene amaze kuzezwa ayo mabanga mu Burundi. Aba bombi nibo tugiye kugarukako, murumviriza ko ari inkuru idasanzwe twabateguriye. Fyonda rero kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa nayo yose tubagezako. Ese Jean Marie Ngendahayo na Antoinette Batumubwira ni bande? Bano banyapolitiki babiri baragize uruhara rukomeye mu guharanira demokarasi mu Burundi. Si kenshi habonetse mu mateka y'u Burundi abubakanye bagize uruhara rukomeye co kimwe mu buzima bw'igihugu. Jean Marie Ngendahayo yavutse mu 1956 imabaye mu ntara ya Cibitoke, ariko yakuriye mu gisagara ca Bujumbura kuva mu 1961. Yize amashuri mato kuri Stella Matutina, ayisumbuye kuri College du Saint-Esprit. Hanyuma rero kuri kaminuza y'u Burundi aho yaronse urupapuro rwa licence muri philologie romane. Akiri n'umunyeshuri muri kaminuza yaranabaye n'umumenyesha makuru ku radio y'u Burundi. Maze rero guheza amashuri yarigishije imyaka 3 kuri College du Saint-Esprit. Mu nyuma rero arakora mu biro bitegura inyigisho BPS. Inyuma yaho Jean Marie Ngendahayo yarakoreye ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya mu Burundi mu bisata vya ONU mu Burundi nka UNICEF na FENWAB. Jean Marie Ngendahayo hari mu bashinze ishirahamwe rya mbere haranira agateka kazina muntu rigiteka, aho yafatikanije n'abandi barundi 11 harimo umukenyezi wiwe Antoinette Batumubwira, Melchior Ndadaye, Eugene Nindorera, Ponsier Karibwami, Alphonse Rugambarara, Simoni Ntamwana. Twanabagejeje ko inkuru yiwe ku munsi w'ejo, ari Bernard Bududira hamwe n'abandi. Jean Marie Ngendahayo numwe mu nzira guhemuka zari zegereye Melchior Ndadaye mu mugambwe Frodebu. Mu 1993 umugambwe rero waragerageje gusaba ko amatora yo kwigizwayo hakabanza kuba leta y'imfatakibanza. Jean Marie Ngendahayo ari mu barungitswe kubona n'abegereye Perezida Buyoya kugira ngo bamushikirize ubwo butumwa bwa Frodebu, naho rero butigeze bwemerwa. Inyuma rero y'amatora yo mu 1993 Jean Marie Ngendahayo yagenwe kuba umushikiranganje wo kumenyesha amakuru kuva mu 1994 gushika mu 1995. Jean Marie Ngendahayo ari umushikiranganje w'imigenderanire no gufashanya ku Burundi n'amakungu.
mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatanu perezida Ntibantunganya yarubatse urugo bwa kabiri. Umukenyezi we wa mbere yari yagandaguwe muri Gitugutu mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatatu. Umushikiranganji Jean Marie Ngendahayo mubera umuhagarikizi canke parrain de mariage naho yari yegereye cyane perezida Ntibantunganya. Ntivyabujije ko muri Ruheshi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatanu umushikiranganji Jean Marie Ngendahayo atanga imihoho ari mu rugendo mu mahanga. Yamenyesheje ko atashobora kubandanya ari muri leta atagishoboye gukingira abanyagihugu. Ico gihe rero yahungiye muri Afrika y'Epfo, mu nyuma abandaniriza muri Finland. Mu gihe rero c'ubuhungiro naho Jean Marie Ngendahayo yinjiye mu muhari CNDD-FDD muri 2005. Jean Marie Ngendahayo yabaye umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kanya gato ku ntwaro ya perezida Ndayizeye. Nyuma y'amatora ya 2005 Jean Marie Ngendahayo yabaye umushinga amateka umukenyezi wiwe nawe agenwa kuba umushikiranganji migenderero y'Uburundi n'amakungu. Muri 2007 umushinga amateka Jean Ngendahayo yasubiriye arahunga igihugu aje Texas muri Amerika, araheza ahunguka muri 2010. Kuva ahungutse rero ntiyasubiriye kuba mu mugambwe n'umwe, naho atavye imigambwe arimwo Jean Marie Ngendahayo rero akurikirana iby'igihugu nari we akagira ico abivuzeko. Muri kino gihe rero Jean Marie Ngendahayo umwigisha muri Ecole Belge Bujumbura. Jean Marie Ngendahayo azwi nk'umwe mu Barundi rero badatinya kuvuga ico biyumvira no guhagararira ico bemera naho vyo bagira ko ingaruka mbi. Ku rundi ruhande Jeannette Batumubwira yavutse mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo itandatu na gatanu ava mu ntara ya Ngozi muri Haruko bw'u Burundi. Jeannette Batumubwira rero yararanguye amabanga atari make ajanye cyane cyane n'ibisata vyo kumenyesha amakuru. Kuva rero mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi n'icenda gushika mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo umunani na rimwe Jeannette Batumubwira yari umumenyesha amakuru kuri radio y'u Burundi. Kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo inani na rimwe gushika mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatanu ajejwe amakuru mu gisata ca ONU Centre d'information des Nations Unies i Bujumbura. Kimwe na rero wari umushinga nawe wiwe Jeannette Batumubwira ari muri 12 bashinze umuhariri igiteka mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na rimwe. Kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatanu gushika mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda n'indwi Jeannette Batumubwira yari ajejwe kumenyesha amakuru mw'ishirahamwe ICO Global Communications. Kuva rero mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda n'icenda gushika muri 2000 yari ajejwe amakuru mu biro vy'userukira ibisata vya ONU mu gihugu ca Komori. Muri 2002 yari umuhinga akorera ibiro nshingabikorwa vya ONU. Kuva rero muri 2003 gushika muri 2004 yarakoreye n'ikigo kijejwe akazi n'iterambere muri Finland. Kuva muri 2005 gushika muri 2009 na Jeannette Batumubwira yabaye umukenyezi wa mbere arongoye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Muri 2007 rero yaritoje ngo arongore umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ibihugu vyo mu karere biranamwemerera kumushigikira ariko hageze amatora Burundi burasokora bushigikira Munyagabo Jean Ping. Muri 2009 Jeannette Batumubwira yagiye gukorera banki ya Afurika y'iterambere BAD nk'ujejwe igisata cyo kumenyesha amakuru. Mu nyuma rero aranayiserukira muri Burkina Faso. Jean Marie Ngendahayo na Jeannette Batumubwira baratandukanye muri 2007. Uwagize amahirwe yo kuba hafi yabo yavuga ingerera abo bana b'incabwenge kandi baryosha ikiyago. Ijambo rero abantu benshi batazibagira ryumvikanye rivugwa n'umushikiranganji Jeannette Batumubwira igihe yaboneka imbere y'amaso mu yandi hari muri 2006. Pacifique Ntazwe rero agatangaza ko yari kuri Hotel du Lac Tanganyika yagize ati ibihe vy'uko hari abana b'u Burundi bazosubira kwitwa abanzi b'igihugu birarangiye. Hari hakiriko icizere ko CNDD-FDD yoshobora guhindura ibintu ikitandukanya n'intwaro za kera. Rero yabivuga yerekana n'ingene abatwara igihugu bahoze bitwa abanzi b'igihugu. Ati turazi ingene bibabaza kanatsinda nawe yarabaye impunzi none abanzi b'igihugu nirwo ruririmbo iyo ntwaro ivyinubu. Niko Pacifique Ntazwe yoba yarashikirije. Tukaba rero tunifashishije inkuru yiwe yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Aya makuru rero tuyabandanirize ku bindi byatangajwe mu bimenyesha makuru bitandukanye. Banarinditse mu ntara ya Rumonge aho abagendesha amapikipiki bariko bishima ko amasaha yo gukora yongerejwe. Abagendesha amapikipiki mu gisagara ca Rumonge
bavuga ko bakenguruka kuba bararongerejwe umwanya bakora, rero bakaba bakora gushika isaha 3 z'ijoro mu gihe bari barafatiwe ingingo ko batoherahira ngo barenze isaha 1 y'umugoroba. Bamwe rero biyunguruza bakamenyesha ko byaratumye baduza umwanya wo gukora kuko bataba bakigira ubwoba bwo kubura ingene biyunguruza mu gutaha. Baba inyuma y'igisagara bavuga ko kuva hafatwa ingingo ko atabikipiki zorenza isaha 1, abo rero baciye batangura guhagarika akazi utaragoroba kugira ngo biyunguruze hakiri kare. Ivyo navyo rero ngo bigatuma batakaza abakiriya. Musitanteri wa komine Rumonge akamenyesha ko bongereje amasaha yo gukora kuko umutekano ukwiye kandi ko bifuza iterambere, ariko ku kijanye no kutarenza umuntu umwe kw'ipikipiki coco ngo ntigishobora guhinduka kuko byatumye amasanganya agabanuka. Ibindi rero bivugwa mu gisata c'ubudandaji, ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN ubu giharurwa mu nzego zishobora guha impusha ibikorerwa mu Burundi kugira bishorwe ku isoko mpuzamakungu. Vyongeye ico kigo BBN kiri mu nzira yo kuronka urusha rwo guha agaciro ibikorerwa ngaha mu Burundi kw'izina rya Made in Burundi mbere yuko rero bishorerwa hanze y'igihugu. Ivyo rero bikaba vyarashikirijwe n'umushikiranganji Budandaji Marie Chantal Nijimbere tariki ya 14 Ntwarante 2024, ko rero bitangazwa n'uruganda rwa ABP. Hari rero mw'ihuriro ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'abakorera mu bushikiranganji bw'ubutunzi mu nama yo guhanahana ivyumviro mu nzira n'uburyo bwo gushikana ico gisata kw'ihangiro rya 2040 gushika muri 2060. Ibindi rero mwomenya mu gisata c'amagara y'abantu ari naho tugiye guhereza aya makuru, nuko kubura inyigisho zikwiye ngo biri mu bituma bandura umugera wa sida baba benshi. Ishiramwe BAPUT ni Burundian Association of People who Use the Drugs ry'abahoze bakoresha ibiyobyamutwe ryabatunganije inyigisho zo gukaririza ubumenyi, menyesha amakuru n'abigisha ku vyerekeye ubuzima ndoragitsina kuva kw'igenekerezo 12 gushika kuri 14 Ntwarante 2024, uko bimenyeshwa na Nsengiyumva Eric aserukira ikigo BAPUT mu Burundi. Biragaragara ko ibiharuro vy'abandura umugera wa sida byasubiriye kuba vyinshi muri iyi minsi, na cane cane abakoresha ibiyobyamutwe. Ikigwa IBBS cakozwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kurwanya sida muri 2023. Ibiharuro vyerekana ko abakoresha ibiyobyamutwe bagendana umugera wa sida bagera ku bice 10%, sigura ko ababandanya kwandura ari benshi. Ari nayo mpamvu rero inyigisho zikwiye guhagurukirwa ngo iyo ndwara iranduranwe n'imizi. Eric Nsengiyumva akagira ati kubura inyigisho zikwiye biri mu bituma abandura baba benshi kuko rugaruka rutamenya uko rwigenza. Ikindi ngo abamenyesha amakuru n'abigisha bafise ijwi rishika kure, rero ngo ntiboshobora kuvyigisha neza badakarihije ubumenyi ngo bagire amakuru akwiye. Ikindi rero yamenyesheje ko ihangiro ari uko muri 2030 abarundi boba bazi uko amagara yabo yifashe, bakazoba rero bafise amakuru akwiye ku bijanye no kwikingira umugera wa sida. Abandi rero bakaba barashitse ku ntambwe yo gufata imiti neza. Abavyeyi bose bakamenya uko umugera wa sida wandukira. Bwantirampe ba Rose Marie umwigisha wo kuri lycée municipal Cibitoke ngo birakenewe cane kuko ni icigwa kigoye gutanga kubw'impamvu nyinshi, harimwo imibereho y'abarundi, kutagira ubumenyi bukwiye, kuba harimo imvugo mbabarira amatwi isanzwe ikoreshwa n'abarundi, kubura ibikoresho bikwiye hamwe n'ibindi. Akongera rero agira ati izi nyigisho ngo bafasha cane mu kunganira abigisha kandi ngo vyoba vyiza zigwijwe mu gihugu cose mu gufasha urwaruka kurandurana imizi iyo ndwara. Dr Nahimana Thierry n'umuganga ku bitaro rwa Karede mu gisata co gukurikirana abagendana umugera wa sida bwiwe ngo intambamyi nyamukuru n'ukwemera imico n'imigenzo bihugu vya Afurika, aho abona ko bigoye kuvuga ibijanye n'ubuzima ndoragitsina. Mwana rero ngo adashoboye kuyaga ko n'abavyeyi akura amakuru ahatandukanye harimo no ku mbuga hwaniro, ahiza rero agaca bikora uko avyumva, ubwo tariho ari navyo bituma umugera wa sida ukwiragiza mu bantu benshi, akibonekeza n'imbanyi zitifujwe nyinshi, ukundiga abana hamwe n'ibindi. Abarimu n'abamenyesha amakuru rero ngo barakaniye izo nyigisho kugira ibigoye abavyeyi kuvuga abana bimenyere kw'ishure, bakubahuka rero kurengera imigenzo bagatanga amakuru akwiye,
bagahanura urwaruka maze atararenga ingombe bafatiye ku myaka abana bashobora kubitahurirako. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu mu gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'izindi nkuru zose tuza kubagezaho kuri Imboneshakure ya Hose News. Imana ibahezagire.